nanje nakanyamuneza mfise ko kwifatanya namwe kuri uyu munsi udasanzwe muri iyi ntara, nongera ubwa mbere nkeza abizigiwe bagiye ku kivi kidasanzwe, kuko ubu batanguye kuja mu ntambwe shasha igihugu cinjiyemwo. Nkeze na mwebwe abagumyabanga, kuko iyo muhejeje gutora muba mwiyubuye, iyo mwiyubuye naho muvamwo ivyamwa biruta ivyari bihari, kuko muba mufise ingoga nyinshi. Nagira mfate kano kanya subire ndabibutse ico mujejwe mwebwe abagumyabanga, cyane cyane shingira kwishingiro ry'akarangamutima ka CNDD-FDD. Ishingiro ry'akarangamutima ka CNDD-FDD, Imana ifise ikibanza ca mbere. Ico nico ca mbere. Nico gituma wamaze kumenya yuko Imana ifise ikibanza ca mbere, hariho ingeso ucuheba, kuko ifise inyobozo iguma ikuragiza ikubona ivyo ukora. Uburyarya irabubona, uburyarya n'ubwiyorobetsi umenga bwabaye mu karangamutima k'abarundi. Umugumyabanga nabanza gahebe, kuko nimwe soko y'imigabo n'imigambi yose yangurwa mu gihugu. Kugira igihugu gitera imbere hatangura urutonde. Ntidushobora gutera imbere turi ubusimbira hamwe, turi mu kajagari. Umugambi uri ku butegetsi ni utangura urutonde, twese tugatonda. Nitwaba tuvuze tuti turondera umufuko wose ujemwe amafaranga, umwe wese arashaka kuzemazema. Kubera iki? Mu minsi yahera nta ndongozi zigira zitwigisha ingene tworonka uburyo butuma tubaho neza. Uno munsi rero nimwe mushaka ko dutera imbere, tubanze tuje ku murongo. Tuvuze tuti twabonye ahantu n'umuntu mutoyi ashobora kuronka amahera, turavuga tuti naha mwebwe muri abagumyabanga nimwe ba mbere mutangura kuja aho hantu mugaca mubereka ko bishoboka. Vyose bihera ku rutonde. Uvuze ikiwundi ntaca avuga iki, uvuze ikiwundi ntaca avuga iki. Twese tugende ku runani rumwe, kugira bikunde. Rero ni Imana itwongera ubumwe na nkakubahenda, kubera twebwe abantu barikunda, umuntu wese arikunda. Dutegerezwa rero kugira urunani, Imana itwongera ubumwe. Ya Mana ngo ndababwira ikibanza ca mbere, iyo niyo nkingi ya mbere kizigenza yiremezo mu mugambwe CNDD-FDD. Akarangamutima kose gashingiye aho, kuko tutari abantu ntidushobora guteza imbere igihugu. Tubanza kuba abantu. Ubuntu nabwo tubuvoma ku Mana, kandi Imana tukamenya ko ituragira. Inkingi igira kabiri, kandi ntuvuge ngo ni nyinshi, kandi ntiwava mwiyumvira ngo ni 10 ngo zirabananira gufata. Inkingi igira kabiri ni iterambere. Iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Emwe ni murondera igifaransa cyose gishoboka, nta muza gutora ico. Akarangamutima ka CNDD-FDD gashingiye ku iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Ico kintu udashobora kuciyumvira, ntimwava muvuga ngo muzoteza imbere igihugu. Kuva ku iterambere tegerezwa kuva ku wundi kugira ubeho. Ntushobora gutungwa na mpa uzufuteye imbere, ntibikunda. Mpa ntushobora gutera imbere. Ni wewe nyene rikomokako, rigasohoka, rigakata, rikakugarukako.